munsi wa mbere w'icumweru turashimiye Imana umuremyi wacu kuko yaturinze, Imana ikatuzigama tukaba duhejeje ikicumweru amahoro. Imana yaraturinze rero iturindira imiryango yacu iri hafi iri kure mu mpande zitandukanye z'isi, kandi ikiruta byose Imana yaturindiye mu gakiza yaduhereye mu mwami wacu Yesu Kristo. Uwo yarabambwe, arahambwa, arazuka, ubu ni muzima, yicaye iburyo bwa Data mu ijuru aho yagiye kudutegurira ahacu. Rero izina rya Yesu Kristo rihabwa icubahiro. Nivyo vyizigiro rero bituma dushima izina rya Kristo, tukarishima kandi tugahesha icubahiro izina rya Data. Rero muri kino gitondo nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Saveur Divine kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni mwene so KWIZERA Fabien, Imana iduhana umugisha. Dusoma amajambo y'Imana rero tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 19, turasoma duhereye ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 29. Matayo 19:27 tugeze ku murongo wa 29. Buno Petero aramubaza ati, mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyagwa ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe 12, mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashiki be canke bene nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira. Haleluya. Muri kino cyumweru dutangwe ku munsi wa mbere rero muri kino kiganiro Saveur Divine dufise ijambo tuzoganira ko rivuga ngo ingororano z'abizeye. Ingororano z'abizeye niryo jambo tuzoganira ko biciye mu bakozi b'Imana batandukanye guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, nkuko mwe muyera w'Imana azorudushizaho kuduhishurira ivy'iryo jambo. Tumaze gusoma rero amajambo y'Imana nkuko twavyumvise, byari bivuye ku kibazo Petero yabajije Yesu Kristo. Aramubaza ati, twebwe twarahevye byose turagukurikira, none impembo yacu ni iyihe? Ingororano ni jambo ryumvikana, ni impembo, ni avantage, ni récompense, ibyo umuntu ahabwa inyuma yo gukora, inyuma yo kureka ibyo yararimo. Rero bene data bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, ikibazo cabaye ikibazo cyiza, ariko nagomba ndababwire ko inyishu yabaye inyishu ikomeye, kandi iyo nyishu kugira ngo umuntu ayitahure neza, ayigenderemo neza, bitume mu by'ukuri ahagarara neza muri uru rugendo twafashe ko gukurikira umwami wacu Yesu Kristo, bisaba ubwenge bwa mwemuyera w'Imana. Ubwa mbere Yesu Kristo arababwira ngo nagomba ndababwire ngo mu gihe umwana w'umuntu azohishura akicara ku ntebe y'ubwiza, ati namwe muzokwicara ku ntebe 12, mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Tukiri ngaho, abigishwa 12 baciye batahura bafatiye ku buhanuzi babuvukishwa n'Imana kera, kuko muri ico gihe bari bamaze imyaka myinshi nk'amajana 4 mu by'Isirayeli atangoma y'ubwami ihari, ahubwo batwagwa n'ayandi mahanga yasimburana canke yakurikirana ku butegetsi, ariko abatwaza igitugu n'agahahazo gakomeye duhereye ku ngoma y'umwami w'u Babuloni kugeza ku mwami w'Abaroma wo muri ico gihe. Rero bari barahanuriwe, bari barumvise ubuhanuzi buvugishwa by'Imana buciye mu bakozi b'Imana batandukanye, bavuga ko hazogira igihe Isirayeli ubwoko bw'Imana buzosubira kugira ingoma, kandi iyo ngoma izoba iy'amahoro. Yesu amaze kubabwira iryo jambo, ababigishwa ko ari 12 baciye batangura kumva ko hari ubwami bugiye kuza, kandi ubwo bwami ari ubwa Kristo Yesu uri hagati muri bo, ko ari bazoba umwami, kandi niyaje ku ngoma akima nk'umwami ko azobaho ubutegetsi, bazohabwa ibibanza bikomakomeye mu butegetsi, bazicara ku bakaba bashikiranganje, abaministre no bakategeka. Icyo gihe iri jambo ryarabagoye kugira ngo baritahure, rirababera ingorane zikomeye kugira ngo baritahure, ntibamenya ko kanya, ntibasobanukirwa ko
ubutegetsi bahishuriwe canke babwiwe ni ubutegetsi bwo ku ngoma y'amahoro, aho Mesiya azogaruka nk'umwami w'abami aje kuganza imyaka 1000 aganzanya n'abacunguwe bose. Yesu ashimwe. Nyuma y'ivyo yongera kubabwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nivyo koko mwarahevye imiryango, mwahevye abana, mwahevye abagore, mwataye ivyo mwakora, mwaretse imyuga mwakora, haba kuroba, abadandaza barabihevye, abakora ubuzi butandukanye mwarabuhevye, murankurikira. Ariko rero ngomba ndababwire ngo ivyo byose muzobishumbushwa umurengera. Mukiri hano mw'isi muzoshumbushwa umurengera. Iri jambo hari bamwe bene data batanguye urugendo barizimiriramwo, umwansi Satani akabazimiza, akabayobya muri rino jambo, kuko hari abaca barifata bakarigira ko ngo abaretse byose bagakurikira umwami wacu Yesu Kristo ngo nta mukene yongera kubabo, ngo nta usubira ngo kugwara, ngo iyo umuntu agwaye ngo numuvumo, iyo umuntu bishyitse akagira igihe cyo guca mu bukene ngo numuvumo, ngo ibyo byose ngo umuntu yamaze gufata ingingo yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, ngo ico gihe byose aba bisezereye. Bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, aha hantu Satani arakunda kuhazimiriza abatoranijwe, arakunda kuhazimiriza abana b'Imana. Ariko ukuri nuko uwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, uwamukurikiye mu rugendo ruja mu ijuru, arashobora kugwara, arashobora gukena, birashoboka. Umuntu yizeye, uwakijijwe, arashobora kuba mu bihe bitoroshe, ibihe cyo bwo kuba mu buzima butoroshe. Si ukuvuga ko twizeye Yesu Kristo ngo tuce tubaho nk'abari muri paradizo. Oya, igihe nikiragera hazogira igihe aho tuba mu gihugu kitagira ubugwayi, aho tuba mu gihugu kitagira inzara, aho tuba mu gihugu kitagira amagorwa, kitagira kurira, kitagira kwiganyira no gusura. Ariko ikintu cyiza muri ibi byose nuko uyu murengera, gushumbushwa umurengera umwami Yesu Kristo yatubwiwe, nuko bwa mbere na mbere tumaze kwakira umwami wacu Yesu umukiza wacu mu bugingo bwacu, hanyuma tukamukurikira, nuko bwa mbere duhabwa amahoro mu mitima yacu, amahoro akuzura mu mitima yacu, maze tukagubwa neza. Ibyo dufise, ibyo dutunze, ibyo duhawe bikabumba bikanyura imitima yacu, maze tukagubwa neza, tugasinzira, tugatekana, tukagira umunezero mu mutima. Uyu ni umurengera dushumbushwa iyo tumaze kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Twibukiranye ko abatarakira Yesu Kristo bashobora gutunga amamiliyoni menshi, bashobora kugira ibirara mu nzu n'ibirara hanze, ariko ntibagira amahoro, ariko ntibasinzira, ntibagira umunezero, kuko ibanga ry'amahoro, ibanga ryo kubunga canke ryo kunyurwa batarajyakira. Iryo naryo riri muri Yesu Kristo umwana w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero ingororano irengeye zose kuba nziza ni Yesu yavuze ngo kandi muzoragwa ubugingo budashira. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abakurikiye Yesu Kristo, abihanye ibyaha, abaretse ibyo bakora byose, abaretse ibyabanezereza mw'isi, bagahindukira bakikorera umusaraba bagakurikira umwami wacu Yesu Kristo, abizera bose bo mw'isi, iherezo ryabo nuko bazoragwa ubugingo budashira, ubugingo buhoraho, bazobana na Data, bazobana n'umwami wacu Yesu Kristo mw'ijuru, mu bwami bw'ijuru, aho bazoba banezerewe, baguwe neza. Izina ry'Imana rihabwa. Nicyo gituma mwene data mukundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, ihangane, wakurikiye umwami wacu Yesu Kristo, ntiwihenze inzira kandi ntiwazimiye, uri mu nzira nyayo, guma muri iyo nzira, guma inyuma y'umwami wacu Yesu Kristo, ubikiwe ubugingo budashira. Birashoboka ko muri kino gitondo ushobora kunyumviriza ariko utarakira umwami wacu Yesu Kristo. Nakajyo keza, nakanya keza, ca bugufi, wumve ijwi ridodora ku mutima wawe, wumve umwami yagupfire ku musaraba, icyo kwifuza ko, icyo kugomba ko, icyo yifuza nuko uva mu nzira mbi, nuko uva mu ngeso mbi, ugahindukira ukava mu rupfu, ariko ugahabwa ubugingo budashira. Umwami wacu Yesu akugirire neza, kandi nuwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima wawe, ntukomaraze umutima wawe kuri uno munsi, ariko wemerere umwami wacu Yesu Kristo aguhindure uyu munsi, nawe ube umuragwa
ube uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo uzuragwe ubwami bwo mu ijuru, uzuragwe ubugingo budashira. Turashimiye rero Imana ku gatino gitondo, twese hamwe tumaze kumva rino jambo. Imana ibahezagire, ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha. Imana itugirire neza. Hari ingororano, hari impembo, hari ibyo twabikiwe ku bizeye umwami wacu Yesu Kristo, nabyo ni ubugingo budashira bwateguriwe abizera Imana. Amen.